Kaze mu kiganiro tera imbere mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru cyo mushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Aha mubona ni mu ntara ya Ngozi aho kuva kwigenekerezo rya 5 gushika kwigenekerezo rya 6 Myandagaro uyu mwaka ishirahamwe BRTP rifadikanije n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ryatunganije inyigisho zo gukaririza ubwenge ugwaruka ruhurukiye mu migambwe itandukanye ikorera mu ntara ya Ngozi. Muri iyo nama rero hari hatumiwemwo ugwaruka rwaje ruserukira abandi rwaje ruva mu ntara zose zigize igihugu cacu. Mwomenya ko buri ntara uyaserukirwa n'abantu babiri baje bava mu migambwe itandukanye. Ruje kwirabira aho ugwaruka rwo mu ntara ya Ngozi ruhurukiye mu migambwe itandukanye rwashoboye kwiyegeraniriza hamwe kugira ngo gwiyungunganye rwongere gungurana ubumenyi n'ivyiyumviro vy'ingene gwo kwitaho iterambere ryago eka ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusangi. Muri iyo nama kandi hari hatumiwemwo umunyamabanga ntayegayezwa ajejwe ivy'intwaro n'iterambere mushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Umuyobozi mukuru atwara ikigo Anakope hamwe n'umuhuza bikorwa wishirahamwe BRTP n'abandi. Mwomenya yuko bavuye muri iyo nama baciye babandaniriza kwimbura umurima w'ibiraya w'akarorero warimwe n'ubwo gwaruka ruhukiye muri koperative rugizwe n'ugwaruka ruva mu migambwe itandukanye mu ntara ya Ngozi. Muri iyo nama rero buramatari w'intara ya Ngozi akaba ari yuguruye ibikorwa vy'uwo musi. Akaba kandi yarashimiye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano kwabwishikiye ku kivi kwirabira ingene ugwaruka ruhukiye mu migambwe myinshi rwafashe ya mbere mu kurangura ibikorwa vy'iterambere. Kw'izina ry'abene gihugu bose mu ntara ya Ngozi n'iryanje nyene niteka ntangere twatewe ryo kwakira umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano kubona yishikiye muri no ntara yacu ngo dusangire umunezero kuri uno musi ko yahishikiye akaba yashize ku kivi kwirabira ukuntu abene gihugu muri rusangi ukungene bafatanye mu nda cyane cyane urwaruka ruhurikiye mu migambwe myinshi rukaba rwafashe iya mbere mu kubumbatira amahoro n'urukundo mu butandukane bwabo. Ivyo bikorwa bikaba vyari vyatewe iteka n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Aho kw'izina ry'umushikiranganje yashimiye ishirahamwe BRTP. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano uboneho akaryo ko gukengurukira interano y'ishirahamwe BRTP ukwegeraniza hamwe ugwaruka ruri mu migambwe itandukanye kugira ngo gwiyungunganye gungurane ubumenyi n'ivyiyumviro vy'ingene wo kwitaho iterambere ryago eka ndetse n'iterambere ry'igihugu. Twifuje kandi ko ihangiro ry'ibi bikorwa mwabikurikiye cyane ko kuba gutsimbataza umwumvikano hagati y'ugwaruka rwo mu migambwe n'urutari mu migambwe nyene kugira rubandanye rubana mu mahoro n'umutekano kandi gwiteza imbere ndetse ruteza imbere n'igihugu cacu. Ivyo ugwaruka rw'Ingozi ruri mu migambwe na cyane cyane abarurongoye
ruriko rurarangurira hamwe muri koperative rwishingiye n'ingendo n'urundi rwaruka rukwiye gufatirako akarorero. Urwaruka rw'Ingozi rero rwarumvise kandi rurashira mu ngiro akamo nyen'icubahiro mu gihugu cacu c'u Burundi yateye urwaruka ruri mu migambwe rwibumbire hamwe mu mashirahamwe y'iterambere. Eka ndetse no mu zindi ntara baratanguye, kiretse ko gusa Ingozi babaye abambere. Uno munsi rero twaje ngaha Ingozi kugira ngo turushigikire, turutere intege muri iki gikorwa c'iteka akarorero cabakoranije. Basokuru bati izija guhona zihera mu ruhongore, bisigura kandi ko izija gukira zihera mu ruhongore. Akarorero keza k'ikoperative CGD karaturemesheje kandi karemesha n'abarundi bose, karatwereka ko Uburundi bwacu buri na kazoza keza. Umuhuzabikorwa mw'ishirahamwe BRTP aratubwira intumbero y'izo nyigisho, ararongera akatubwira igituma izo nyigisho zatunganirijwe mu ntara ya Ngozi. Egome murakoze. Kuva ku munsi w'ejo ishirahamwe BRTP rifashanije n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, twaratunganije inyigisho kugwaruka ruva mu migambwe yose igize Burundi, ariko na cane cane imigambwe indwi mikuru. Iyo migambwe rero sinovuga ngo yose iri ngaha, ngo gwaruka rusanzwe ruserukiwe na babiri ku ntara. Abo babiri ku ntara rero twabatumire kuza ngaha Ingozi kuraba koperative y'Ingozi y'ugwaruka ruhukiye mu migambwe myinshi aho igeze, iyo yavuye n'iyiri kwiraja. Ivyo rero vyaciye bituma rero tuvuga tuti reka duhamagara urwaruka rwose rwo mu Burundi, mu ntara zose z'u Burundi, ruze kuraba gene Ingozi bitunganije ko ku bwacu bashitse ku ntambwe ishimishije. Nabugomba ndabashikirize yuko intumbero ya mbere nyamukuru suko twari dutumbereye amakoperative, twari dutumbereye cane kuva mu 2017 twatanze inyigisho kugwaruka ruhurikiye mu migambwe myinshi kugira turufashe kubana neza, hanyuma rushobore gushika mu gihe c'amatora gwitunganije neza. Nico gituma rero kuva mu 2017 urwaruka rwo mu Burundi bwose mu migambwe yose, na cane mwindwi navuga, rwararonkejwe inyigisho zihagaze ku bice bine bikuru. Igice ca mbere kwari ukugene imboneza yitunganije mu vya politike. Hanyuma igice ca kabiri cari ico kuraba yuko muri uko kwitunganya mu vya politike no kubahiriza igitsina ko birimwo, na cane mu migambwe ko twatenye kumigwa ryo mukenyezi. Hanyuma harimwo kandi nuko tworaba gene Burundi butunganijwe, aho twoba turi mu Burundi aho umwene gihugu wese afise ijambo kandi yoroherejwe muri vyose mu vyo ariko arakora. Hanyuma hariho n'igice rero kibafasha kugira ngo ivyo vyose bigende neza, gene bohanahana ijambo kandi bagashobora kufasha gushikira abandi bantu bafata ingingo baborohereze mu vyo bazoba bariko barakora. Igice ca nyuma rero cari ikintu cuko bo kwitunganiza imigambi. Hanyuma rero kubera ubunyegeri buyagira kwigufa, kandi tukaba twamaze kubigisha gene bitunganiza imigambi, ubwo gwaruka go nyene mu dufaranga bagiye baraca tw'ingero canke mu duperdiem bagiye bararonka, baragerageje gutanguza ico no kwita koperative. Nagomba rero nje mvuga Ingozi bace baja hamwe barashinga ikoperative. Iyo koperative barayishinga mu vyiyumviro mu ngona zidasanzwe, kuko urumva bari mu migambwe myinshi, ntivyari vyoroshe, ariko byarafashije kugira ngo bashobore kuba bari hamwe. Uyu munsi rero twaje Ingozi kubera iki? Ab'Ingozi ku dufaranga batanguje duke cyane, uyu munsi baramaze kurenza miliyoni 15. Ico ni ikintu gikomeye. Ca kabiri, novuga ko wowe ari umwimbu ugira gatatu bagomba bakore bahurikiye mu migambwe yose.
igitangaje muri byo nuko muri ubwo budasa bwabo bashoboye kuja hamwe bakumvikana bagashiraho inzego nazo nyene zirimwo abantu bahurikiye mu migambwe yose novuga kuko namba umukuru w'ikoperative ari mu mugambwe uyu icegera ciwe yabaye uwo wundi mugambwe umwanditsi yabaye uwundi mu mugambwe abajejwe co twokwita surveillance babaye abandi mu yindi migambwe ku buryo umugambwe wose wasanzwe userukiwe mu nzego zifata ingingo. Ivyo rero uko kuntu biyubatse bagashiraho inzego bagakorera hamwe twifuza ko vyoba umuco umurikira abandi kugira ngo abandi bo mu zindi ntara baze barabe gene Ngozi yabigenjeje kuko naho bitavugirwa hejuru haraho ko nyene gwingene inzego zitunganijwe vyabaye intambamye kugira ngo bashobore kwigenza neza. None rero twibaza ko Ngozi arakarorero na cane ko no mu mwaka uheze twari twaje ngaha nyene Ngozi tuje kubafasha kwimbura umurima w'ingano ubu rero twari twaje kuraba gene umunsi naho bariko barimbura nyuma y'izi nyigisho gene tuja kwimbura umurima w'ibiraya nawo barimiye hamwe. Eka n'umuyobozi mukuru arongoye ikigo kijeje guteza imbere mu gutanga intumbero mu makoperative ikigo Anakope aratubwira akamaro ko kuja mu makoperative. Hama akamaro kayo koperative nuko ubwa mbere nkuko twabigishe ku munsi wejo ubwa mbere nivyo hariho kwiteza imbere muri rusangi bari hamwe bose bagashira imitaye hamwe bagaheza bakaduzanya mu kwiteza imbere. Ubwa kabiri nuko bifasha no mu mubano mwiza kuko abari kumwe baraganira bakavugana. Nk'ubu mu gihe nk'abo batasanga ivyumviro iyo bicaranye baraza bakaganira ugasanga wanashima ivyo biti bibazo uno munsi bicitse inyishu kuri bo bagaheza bakavugana. Ica gatatu nuko ugiye kubafasha agiye abasanga aho bari mu mugu umwe biroshe cyane kubafasha kuko umuntu umwe biragoye cyane kumuhereza ingurane. Babantu bagiye hamwe rero bakavugana imigambi wa muntu agiye kohereza imigambi araheza akabafasha. Hama ubwa kane naho nuko muri koperative bahigira iki ivyo ubonye muri koperative uraheza nawe ukaja kuvyigana kuko muri koperative bahigira byinshi nk'abarima barabigisha ingene barima hama cacigwa bize ngaho baraheza bakagisubirana muhira. Ivyo navyo bikafasha kwama n'umuza bwabo bwa misi yose bakomeza kwiteza imbere mu miryango yabo. Niko kamaro ka koperative muri rusangi twabigishije. Aranatubwira itandukaniro ry'ayo makoperative y'ugwaruka n'ayandi makoperative yarahasanzwe. Ubwa mbere koperative insiguro yayo nuko ari abantu baja hamwe kugira ngo bige ikibazo kandi ico kibazo bagaheza bakagitorera umuti bari hamwe. Rero uruno gwaruka uno munsi gwagiye hamwe zino koperative itandukaniro ry'andi makoperative sahandi riri nuko ubwa mbere mumvise n'ugwaruka ruri mu migambwe itandukanye aho twari tumenyereye yuko abanyamigambwe barabana nk'abakeba canke hari ibibazo biba byatandukanye ariko ikibazo rusangi basangiye ni kibazo c'ubukene. Rero amakoperative ariko arashingwa mu no mwanya n'amakoperative atandukanye kuko ni gwagwaruka go migambo itandukanye aho barengera ivyabatandukanya mu vyumviro bitandukanye vy'imigambwe bagaheza kandi bakaraba ico bahuza kugira ngo ico naco bakigwaniriza hamwe. Ari naco gituma rero itandukaniro rihari kandi reniye kandi tugaterana intege kuko ico nico kibazo no munsi nubwo ivyo vyumviro usanga tutabisangiye hari ivyo usanga dusangiye izo ngorane rero twareje kandi turabigisha turanabereka kungene bashobora kwitegura imigambi y'iterambere bakareka no gusamazwa n'ivyo kuko ugusamazwa kw'ivya politike iyo kuheze tusigara dufise urugamba rumwe kandi dusangiye ariko kugwanya ubukene. Rero twarabigisha uko bashobora kwitunganiza imigambi bakareka gusamazwa ariko bakaraba imbere bakabona ko uwo mwasi abahanze ari bo bukene bakwiye kumugwaniriza hamwe. Rero akarero bamaze gukabona bahereye hano mu ntara Ngozi baraje kandi bariga ukungene muno mwanya bagiye nabonyene kubandaniriza hamwe kugwanya uwo mwasi w'ubukene ico kandi kikaba ari kintu ciza. Rero itandukaniro ni iryo aho riri. Mutimbega none uwo kwifuza gushinga koperative yo bigenza gute? Ubwa mbere ho koperative kugira ngo ishingwe nuko ari abantu nkuko nabivuze bicara hamwe bakaganira bakavugana ikintu bagomba gukorera nkako karere baba barimo. Ico naco ni mu gihe ari abantu bangana 10 kuduga abo 10 iyo bicaye bakaganira baraheza bakavugana ukungene bagiye gukorera hamwe. Uko gukorera hamwe rero bamaze kuyicara bakaganira bakavugana baraheza kandi bagaca muri bo nyene batoramo inzego. Izo nzego
zikaba ziri kune. Ubwa mbere hari urwego rw'inama ya bose, hakaba n'urwego rujejwe urwego urwego conseil d'administration, hanyuma hakaba urwego rujejwe ku vy'ubutunzi gerance, hakaba urwego rwa nyuma rwo rujejwe kugenzura rwo bita comité de surveillance. Izo nzego zine rero baraheze bakazishiraho mu nyuma kugira ngo koperative ishobore kandi gutera imbere, baraheza bakagenda kwiyandikisha, kuko batarandikwa nta kimenyamenya yuko koperative yamaze kwandikwa. Rero baraheza ariko imbere yuko baje kwiyandikisha baraheza bakavugana umwe wese umutahe agiye gutanga, kuko muri koperative uko bimeze nuko umunywanyi uko angana n'umutahe wundi muntu abari kumwana, bisigara yuko bategeza kuba bangana muri koperative. Mu mwanya baraheza bakavugana umutahe umwe wese agiye gutanga. Mu mutahe baraheza bakavugana n'imigambi bagiye gukora. Iyo migambi baheza bakayandika bivanye n'uburyo bafise. Hariho uburyo ubwa mbere byibanze, ubwo buryo baheza bagatanga nibwo buco bafasha kugira ngo batangure ibikorwa vya mbere. Mico gihe rero mu amafaranga ya mbere bamaze gutanga, kuko turakunda gusaba yuko wishi urwagiye muri koperative ucuheza ukanawe ugatanga uwo mutahe uko mwayivuganye, hanyuma mu nyuma bagaca bagenda bagashika aho basanzwe bandikira amakoperative. Aho naho ubwa mbere baca kwa notaire kugira ngo ivyo bemeranije hagati yabo bagende bashike kwa notaire nawe aheze avyemeze. Naho mu nyuma baheze bakaza mu kigo kijejwe cemewe n'amategeko kijejwe kwandika amakoperative ari cyo na COP Centre no muzi. Aho naho baraheza bakabakira aho baca bavaho baronse registre de commerce, kandi bagaheza bakaronka na numero d'identification fiscale ariyo NIF. Mwico gihe baraheza bakaca baja ku kivi. Tubasaba yuko iyo bashinze koperative ko badaca bicara, kuko koperative umaze kuyandika ugaheza ukaronka ivyo vyangombwa vyose kujya waciye muri Robert, baraheza kuva uwo munsi wa mutahe wibanze watanze hamwe na vya bikorwa ugiye gukora baraheza bakavyandika. Ari nayo mpamvu cyo tubasaba bategena mukore, kuko amakori yanyu babatanga kuyandika n'igihe bataba barashikana ikintu twavuga cyo kudeklarara, kuko amakoperative harakantu baciye baronswa kabafasha kudatanga ikori. Ariko muri ico gihe baraheza bakagenda bakimenyekanisha bakavuga ivyo korakora n'inyungu bungutse itabonetse naho nyene bakabivuga. Ari nayo mpamvu rero baca bandanya. Ariko muri ico gihe naho nyene baraheza bakandika n'imigambi. Imigambi banditse twavuze n'imigambi ibafasha aho babaye, kandi imigambi ingana n'uburyo bafise baraheza bagakora, hanyuma iyo mugambi bakawandika. Mu nyuma bashobora kugenda gusaba ingurane nkuko na leta yamaze gufasha. Hariho banki y'ugwaruka n'izindi banki baraheza bakagenda bivanye n'umugambi batanze, bakagenda bagatanga uwo mugambi wabo basanze umugambi ari mwiza ufise akunguko kandi ufise n'ico zobafasha, baraheza bakabahereza iyo ngurane. Niyo mpamvu rero koperative ku bwacu ari ikintu ciza. Urongoye koperative y'ugwaruka rukiyemo imigambwe myinshi mu ntara ya Ngozi aratubwira ivyigwa bikuru bigishijwe n'ingene iyo koperative arongoye yavutse. Murakoze cyane. No kuvuga twarigishijwe cyane n'amashira hamwe abiri, BRTP na SENAP. Abantu bose bazotwigisha ibintu bisa, no vuga biri nko mu migwi itatu. Icyambere batwigishije kwiteza imbere l'entrepreneuriat, kabiri baratwigisha lobby et plaidoyer, cya gatatu baratwigisha management, ukuntu umuntu yorongora abantu. Hanyuma mu nyuma yaho baraduha neza l'experience yazagiye ziraba mu bindi bihugu z'ukuntu gwaruka gobana cyane mu bihe by'amatora. Nje ndicara ndibaza ikibazo ndavye uko tubaye nk'ugwaruka muri ntara ya Ngozi. Nari haye ikibazo ariko nagize nka hypothèse kitumanza kwegeranya abantu. Ugwaruka ntidupfa ubwoko, ntidupfa imigambwe, ntidupfa iyo tuva ingo tutahamo, dupfa ubukene. Hanyuma abo nahamagaye ndagerageza kubibereka ko dupfa ubukene bivamwo ko bavyumva, ariko bamaze kuvyumva turaronka abantu baza kudusambura kuko batari bashaka ko tuja hamwe. Yagiriye katubwira akamaro ko kuja muri koperative. Akamaro ni kanini ya cyane. Ubwa mbere ho murumva ko koperative yatanze impene ku munwanyi. Harageze n'igihe turatanga isuka ku munwanyi kugira twerekane ati naho harimo benshi bize ko badafise n'akazi, ntize turasuzugura uburimyi, arafise isuka muhira. Aka gatatu mwumvise ko nibaza ko namwe mu bikurikirana nta banki nimwe mu Burundi iriho itanga ideni ku nyungu ya 2%.
ni twebwe sinzi ko twayita banki mugabo ayo mahera y'iwacu turayanahana hagati yacu muca mwumva ko turamaze ikiringo gishika amezi 6 ata muri wacu asaba amahera ahandi ko kuri konti haramye ko miliyoni 5 4 tugasha tuzana ahantu uko nako nakandi karusho kuko uburosi ngurane ukayironka hafi nta ngwati baduha turetse ko buri muri koperative ikigira kandi kuri ya nyungu nziza itavuna. Ikindi kintu twungutse gikomeye cyane ari nacyo cyatumye na nyine cyubahiro mukuru w'igihugu arongoye igihugu no Musa tubarira ati murabishire iyo koperative ije mu gihugu cyose. Twebwe umusenera vyaye cyanyagwaye cyanyapfushije ko byose birabaho nuvuga ama evenema ibi bintu biba muri mu bantu by'ingorane cyanye byiza turaterura twese tukagenda kumushigikira tugatora bwa buryo tubukuye muri koperative tukagenda tujanye tukamugurira indya tukamugurira ivyombo nyimba umukobwa agiye ku mugabo nyimba umuhungu arongorwa murumva ko nicyo n'ikindi kintu gikomeye cyane gituma cyo tugira kuba hamwe dimwe ikintu cya cohesion sociale igacikomera cyane. Ikigira kandi twasanze igikomeye cyane ingwane zabaye mu matora mu ntara ya Ngozi twaraciye imanza zibiri zananiye na parke urubanza rwo mugashikanwa abasenere bari bakuteye n'imbonera kure je nari ndongo imbonera kure visi wanje yararongoye abasenere umuhanuzi arongoye abaporona twaravuganye duti none ko turi hamwe abantu bacu bagwana gute tugende rero tubabwire ko nakwe tujanye tubabwire timwe mu Rwanda mufiki urubanza rwari rwabaye ndanse ngaha baje kuburana imbonera kwezi gatonda ari nyinshi abasenere bagaca baza rugashoza mu amajambo baguterana amajambo n'amapolemike turagwihereza ruherera mu gashikanwa urundi rwahereye ku mutumba Ruhama w'Ikiremba rurahera. Icyo ni ikindi kintu cyongeye kutwereka ko mu budasa bwacu twatandukanye ko tuza kubana kandi neza iyo nindi nyungu irengeye nizo nyungu z'amafaranga murumva by'ukuri akarusho kariho. Umwe mu gwaruka rwari rwakurikiranye izo nyigisho aratubwira nawe akunguko yahakuye aranatubwira imigambwe igize koperative yabo hariya mu ntara ya Makamba. Okay, je kinahungukiye cyane apare yuko twaboronse inyigisho z'abarongoye iyo koperative y'Ingozi haro n'izindi nyigisho twaronse z'abajejwe banke bije hanyuma turonka n'inyigisho z'ubujejwe Anacop aho twace tubona ko bwa wundi koperative yacu burya tutarandikisha muri Anacop dukoze tukurikije amategeko. Ikindi nacyo nuko kuvyerekeye ababingozi aho nabyo narahuye nuko bobo bemeye bakarinda ingwane zose baciyemo ni kuvuga ko hanyunguye byinshi gushika naho ubu nace mbona ko gushika mu kwezi kwa 12 tuzoba twamaze kuba twakoze kino gikorwa umukuru w'igihugu yaduhamagariye cyo gukora amakoperative makomine yose y'ugwaruka nkuko twabitanguye ku rwego rw'intara. Umva ico n'inyungu nahakuye ngaha mu ntara Ngozi kugwaruka rusanzwe mu ntara Ngozi. Mu ntara ya Makamba iyo koperative Sejemema abanyamahoro igizwe n'imigambwe indwi twakoranye zino nyigisho za BRTP aho harimo CNDD-FDD, CNL, Iprona, hanyuma na FNL, Sawanya Frodebu, Ranake hamwe na IPD. Rero nubamenyesha ko iyo migambo yose iri mu mugabo ubu kubera ico kintu batubwiye tuzoca tusha mu nindi migambo. Mu kurangiza umuyobozi mukuru atwara ikigo Anacop yarateye akamo ugwaruka. Ubwa mbere akamo dutera ubwa mbere tubanza gutera akamo ugwaruka muri rusange kuko ugwaruka nigo ruhendo cyane gose kandi nigo rukunda guhura n'ibibazo iyo igihugu kigiye mu ngorane canke n'ibindi bibazo bibaye kandi nigo benshi n'abagomba konona bakunda guca kandi kuri urwo gwaruka. Rero akaryo twoterwa gwaruka turabona uburusho bwinshi leta iri kiremeza turabona kandi yuko leta yitayeho uravye imigambi itandukanye leta uhere kuri nyinshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho ashira ingufu cyane kugwaruka akabereka yuko ugwaruka ubuye ikibazo cabo arufashe mu ntoki agashinga ibigo bitandukanye agashinga banke agasaba n'abariko barafasha hano mu gihugu yuko ingufu zabo bodishira mu gwaruka. Ico ni kintu gitanga umwizero yuko mu gihe nabo kumva ako kamo kanye icubahiro nabo nyene bashobora kuronka akarusho. Tukabasaba rero kutisamaza mwibi bihe tuve muno munsi mu vy'amatora kuko amatora amaze kurangira tubananya tuba mu gihugu kandi kiri naco tukomeza kubabwira uno munsi umuntu wese ni ku giti ciwe tugiye turaraba gwaruka hirya no hino
nabo bagiye baragira ibibazo bitandukanye byo guhendwa uza gusanga uno munsi barasamajwe bari inyuma y'abandi gusumba abandi bumvise akamo bakaje imbere dusabere ntagire n'umwe kwisamaza ahubwo bakomeze gushira ingufu hamwe izo ngufu bagizifise bubaka igihugu biyubake nabonyene kuko kazoza k'iki gihugu kazobazwa bonyene igihugu gutera imbere kw'igihugu nibo kandi gusubira inyuma kw'igihugu nibo rero zino ngufu ziko ziraba bategeza kuzikoresha neza kugira ngo na ejo nabo batera imbere. Aha niho ikiganiro tera imbere kirangiriye. Sangwa amahoro ahiwanyu murakoze. Abana bawe